hariho uburyo bukunda gukoreshwa n'abahacker canke abantu reka dufate uko nk'abantu bakora muri documentation bashobora kwikeka nk'umuntu bakaba bifuza kumenya amakuru yiwe. Okay, bakivuga ati none uyu muntu ayagana bande bayaga ibiki, sivyo? Canke umukunzi wawe akavuga ati okay, umukunzi wanje sindamwizera, peut-être yo afise abandi bantu bavugana ibintu vy'ibanga, shaka kumenya amakuru yiwe, sivyo? Donc ugasanga uwo muntu ariko arasoma message zawe muyaga n'abantu kuri WhatsApp, amafoto urungikira abantu kuri WhatsApp, amapere, donc ibintu vyose WhatsApp yawe akayikoresha nkaho umenga ni uri kuri ayikoresha. Okay, so rero muri no video ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuraba nimba hari umuntu yoba ariko arakoresha WhatsApp yawe, yoba ariko aramenya ubutumwa bwawe, yoba ariko aramenya amabanga yawe yo muri WhatsApp. Okay, icyo usabwa rero nuko ukora subscribe, ukora na partage aho mugenzi wawe, ndetse uje muri commentaire utubwire aho dukurikirana uherereye, ndetse utubwire niki kindi kintu wifuza ko twakubwira. Okay, turabaramukije, nize ko mwese mumeze neza. Kuri micro muri kumwe na Naason, kuri micro za Naason Star TV. Rero tugiye kubabwira step by step, ntabwo ari birebire, ntabwo ari binini, na kantu gato cyane. Tugiye kukwereka ukuntu ushobora kuraba umuntu yoba akoresha WhatsApp yawe. Eske WhatsApp yawe irafise security? Eske WhatsApp yawe nta bantu bariko barayikoresha? Okay, so dukurikirane intambwe ku yindi kugira ngo ushobore kumenya nimba hari umuntu ariko akoresha WhatsApp yawe. Nk'ibisanzwe ca muri WhatsApp. Okay, ngiyi WhatsApp, winjiremwo, ushitse ucuta ino hejuru ubona utuburungu dutatu ngaha hejuru. Okay, cyondako hanyuma uraba ahantu handitse linked device. Okay, ahangaha linked device, aha cyondako. Okay, cyondako, donc aha nimwasanga. Okay, nimwasanga ahantu hariho nka telefone kanaka canke Windows, donc ordinateur kanaka, uzocutira attention umenye yuko hariho umuntu ariko arakoresha WhatsApp yawe, ariko aramenya amabanga yawe, ivyo yaga n'abantu, amafoto, amavideo, ndetse n'amapere yose ashikira iwiwe, ivyo yaga n'abantu byose abyumva a 100%. So rero niwasanga rero hariho nka ordinateur kanaka canke hariho telefone, uzocifyondako. Okay, uzociklikako hanyuma uyimuvinge iveko. Okay, ubutaha tuzobakwereka ukuntu ushobora gusecuriza WhatsApp yawe ntihagire umuntu ashobora kuyihakinga. Nimba wakunze rero ino tutorials, twagusavye ukore subscribe, ndetse unakore na partage, ndetse na commentaire. Merci beaucoup.